jewe aha mwama muri ko muragwanira ubukuru bw'igihugu je ndababwira itegure ejo ni muzo mukuru w'igihugu none iyo migenzo mufise mwebwe mwoshaka mukuru w'igihugu kogwa kumukuru ni vyiza kwambara costume cyangwa kurira indege bakuriye itike mugabo atacu bikora defanda bikufashije. Umuntu wese azododobereza umuntu niwe zokwandika ko zomushaka kuri liste noire. Oya aha mushake umenye ko mbebo kirundi avuga ngo gukeba hiboze. Indongozi ubujezo sa gufata iri kwiradindiza iterambere atuviramo. Uyo no mukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye Varisito turaza gusubira tumwumvirize muri ano makuru. Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda makuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV nambonesha kuri mwe rudende bashikiriza makuru n'ibiganiro bitandukanye. Aya majambo President Ndayishimiye yashikirije yateye ubwoba abatari bake. Bamwe bati nta wundi yariko arabwira atari igihangange Reveriyano Ndikuriyo. Ati uyo nawe niyoba agiye kuba maconco. Ati muribuka amajambo mukuru w'igihugu yavuze imbere y'ikugwa rya General Alengi Yome Bunyoni. None naho haramaze igihe havugwa kutumvikana hagati ya President Ndayishimiye n'umukuru w'umugambwe CNDD FDD. None aya majambo President avuga ko hari abashaka kumusubirira bashaka ikibanza c'umukuru w'igihugu abo bo bari bande. President Ndayishimiye ati iyo migenzo mufise mwebwe mwoshobora kuba umukuru w'igihugu. Je ndabona abantu batatabiza wewe imigenzo nkubonamwo wewe woshobora kuba umukuru w'igihugu. Ubwo bunebwe bwanyu wewe woba umukuru w'igihugu ntuce uryama amasaha 36 kuri 28 uri umusuma uzoba umukuru w'igihugu wa hehe uri umusuma ube Sebarundi wibe abana. Ayo n'amajambo ya President Ndayishimiye. Ese President Ndayishimiye abo avuga bibinebwe bakaba bipfuza kuba umukuru w'igihugu ninde yo bariko aradoma ko urutoke. Muri hano makuru turaza kugenda turabica irya nino byose twabiteguye. Muraza kandi kumviriza amwe mu majambo yavuzwe n'umukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo aho yavuga ko kuba umukuru w'igihugu bakurihira itike y'indege gatacu uriko uradefanda ngivyo ntaco bimaze. Turaza kubigaruka ko tubihuze nano majambo ya President Ndayishimiye vyose mwidonido muraza kubikurikira. Ababikurikiranira hafi bati ibiriko biraba mu Burundi, ati ibiriko birabera mu butegetsi birateye ubwoba. Ati uko kwidoga k'umukuru w'igihugu President Ndayishimiye ko bakuva ku kigayemwe none nibande bamutera ubwoba ndetse akabavuga ko bipfuza kumusubirira. Muri ano makuru turaza kugenda tubica irya nino, ariko imbere yuko tubandanya reka tubanze twumvirize amajambo yavuzwe n'umukuru w'umugambwe Reveriyano Ndikuriyo aho yavuze ko ngo kuba umukuru bakakurihira itike y'indege atacu uriko uradefanda ngivyo ataco bifasha. Abantu benshi baribajije none ninde yoba yariko aravuga atari umukuru w'igihugu yama mu ngendo minsi yose mu bihugu bitandukanye. Bamwe bavuga ko ari ibintu bifise ico bimariye igihugu kuko biriko biratuma igihugu c'u Burundi gisubirana ishusho nziza mu makungu. Abandi bati nukunagura imigenderanire n'ibindi bihugu, ariko Reveriyano Ndikuriyo we ngakaba abibonamwo ko ataco bifasha kandi ngo izo ngendo z'umukuru w'igihugu ataco zoba zifasha Uburundi. Ivyo bakabivuga bafatiye kuri ano majambo ya Reveriyano Ndikuriyo ngira mubanze mukurikire. Kogwa kumukuru ni vyiza kwambara costume cyangwa kurira indege bakuriye itike mugabo atacu bikora defanda bikufashije. None Evariste Ndayishimiye arabaza bagenzi we mu butegetsi bariko baratatabiza ngo bamusubirire nkuko muriko muranabiraba ngaha muri buze no kuvyumviriza. Ati iyo migenzo mufise mwebwe mwoshobora kuba umukuru w'igihugu. Je ndabona abantu batatabiza wewe imigenzo nkubonamwo wewe woshobora kuba umukuru w'igihugu. Ubwo bunebwe bwanyu wewe woba umukuru w'igihugu ntuce uryama amasaha 36 kuri 28 uri umusuma uzoba umukuru w'igihugu wa hehe uri umusuma
ube Sebarundi wibe abana. Ayo ni amajambo ya Perezida Ndayishimiye, katubanze tumukurikire. Jewe aha mwama muriko muragwanira ubukuru bw'igihugu, je ndababwira nti itegure, ejo nimwe muzoba mukuru w'igihugu. None iyo migenzo mufise mwebwe mwoshaka kuba mukuru w'igihugu ko ubu ndabifitemwo uburambe, ubu ndabifitemwo uburambe. Tuvugane ukuri, ngaba batama baratwaye igihugu barakizi. None sigo umutama ntibantunganya na Domisiyano barabizi. Je ndabona abantu batatabiza. Wewe imigenzo nkubonamwo wewe umukuru w'igihugu, banza uhinduke n'abashaka umukuru w'igihugu, hinduka. Jari ari ibibazo n'abandiko ndabaza. Je mbwira umuntu w'ikinebwe yanka gukora afise uri kwa mukoresha, yokora yikoresha. Tuvugana ukuri, ubwo bunebwe bwanyu aha mwebwe mwe umukuru w'igihugu ntuzoca uryama amasaha 36 ku 28 atari umwe gutegeka. Urinda uryama uno munsi utegekwa. Hari abahora banshira iminsi ngo none hajya ngo azogira impanda igira kabiri, bakabigira nk'irigara gose ngo ntibikunda. Maranje avuga nti mbeko mutimvira ko nzopfa ejo. Urumva biyumvira amanda, ntibazi yuko Imana ishobora kuba yavuze ko ejo ariho nzorangiza. Ni wijya ahubwo ingene uzosubiriza. Ugata umwanya never uwo mwanya utanuwiki. Ndabwire va hasi dukore, iga kuba umukuru w'igihugu. None wicaye, je mbwira wicaye uzoba umukuru w'igihugu wahe wo kwica igihugu gusa? Uri umusuma uzoba umukuru w'igihugu wahe? Gube Sebarundi uri umusuma wiba abana. Ibi bintu Perezida Ndayishimiye yavuze abenshi babifasha ugutandukanye, ariko ababikurikiranira hafi bati umucanwa ugiye gusubira kwaka mu bihangange bikuru bitwaye igihugu. Ati Perezida Ndayishimiye abo yariko arabwira bariko baravyumviriza, ariko nanone bati kuba abivuga imbere y'ukubikora ivyo nivyo bishobora kumukwegera, kuko uko aba bateguje nabo barashobora kwitegura bakamwitanga. Perezida Ndayishimiye benshi bavuga ko bamwe mu bihanganye mu butegetsi bo batamuraba ryiza ko abashirira habona amabanga, ariko nanone benshi bakaba bagarutse cane mbere yabumvishije rino jambo, bakaba batanguye kwiyumvira ko yoba yariko aravuga umukuru w'umugambwe Reveriyano Ndikuriyo amaze igihe haravugwa icuka kitari kiza. Bamwe bati ibintu biriko birabera mu butegetsi n'akamaramaza. Ati uku guhangana kw'abategetsi kurateye ubwoba. Ati aya majambo y'umukuru w'igihugu ntazokwijana. Ati mu minsi iza murabona inkurikizi z'aya majambo. Vyarabaye kwikugwa rya Bunyoni avuga ivy'amaconco, none yatanguye kuvuga abipfuza kumusubirira. Murazi ivyo yavuze vyabahatswe kumutembagaza. Ivyo vyose vyakurikiwe n'ikugwa ry'abajenerali na bamwe mu bihanganye mu butegetsi bwiwe. Ariko nanone aya majambo avuze ngo bishobora gukurikirwa na bamwe mu bari mu butegetsi kandi bari bantakogwa ko. Murazi ko mu ikoraniro ry'umugambwe CNDD FDD koranira kaminuza ryaheruka kuba ari havuzwe vyinshi ko Reveriyano Ndikuriyo ashobora gukugwa mu mabanga, ariko ngo hakaba haravuze ikibazo kuko ngo Reveriyano Ndikuriyo akuwe mu mabanga yo kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ibintu bishobora gukomera, ndetse na Perezida Ndayishimiye ngo ashobora guhura n'ingorane zikomeye. Ariko nanone amurekeye muri ico kibanza ngo Reveriyano Ndikuriyo ariko araca ku biti no ku mabuye kugira azosubirire umukuru w'igihugu. Murazi ko hasohotse n'ibikwembe bicafye ko amafoto ya Reveriyano Ndikuriyo abakenyezi baba bambaye. Bamwe bati none Reveriyano Ndikuriyo ko yatanguye imyiyamamazo na mbere yuko amatora agera. Ati ibi bintu vyo bari ibiki? Ati turindire turabe iyo bizoherera. Reveriyano Ndikuriyo turazi ko nawe ahari aticaye, ivyo ariko arategura navyo nyene muzobibona
rindire turabe aho ibi bintu bizoherera. Ati none abategetsi ko bama mu kunyinyurana no guterana amajambo mubona igihugu kizotera imbere gute? Ati nje mbona hategerezwa kuba umwumvikano no kuvuga ndetse ariko bikajana n'ingiro, nayo umukuru w'igihugu kwidoga gusa adafata ingingo ivyo vyo ntaco navyo bifasha. Ati Reveriyano Ndikuriyo nimba ari we ariko aravuga nawe si umwana, ico azokora arakizi. Ati abaye ari we yavuga yamumaramaje, ariko naho yoba atari Reveriyano ibindi vyose yoba yavuze uwo yariko arabibwira nawe yamumaramaje kandi ngo ntabwo bibanezera. Ati aba bategetsi bacu barafise ingorane y'ukudahuza ndetse no gukora buri umwe wese ivyo yiyumviriye. Ni vyinshi bamwe n'abandi bagiye baravuga kubirabana nayo majambo y'umukuru w'igihugu. Ino nkuru tukazoyigaruka ku makuru yacu yo hanyuma n'amatohoza menshi cyane turiko turakora, mbere tukaba tuzobabwira n'umuntu vy'ukuri Perezida Ndayishimiye yoba ariko aravuga ariko abenshi bakaba biyumviriye Reveriyano Ndikuriyo. Ngaho rero ivyo ariko biravugwa nawe urashobora kwandika muri commentaire ukatubwira uko uvyumva. Perezida Ndayishimiye uru rugamba arimwo azorutsinda canke arashobora guhura n'ingorane mu gihe aba ariko aramenera amabanga boba batanezerewe nayo bakaba bashobora kumwitanga ko yama arahiga ko azobigizayo canke azobakombora, none bobo bariko baravyumviriza mwibaza ko bazokora iki? Mu misi heze yaravuze ko abanyegeje amafaranga mu mazu yabo azoyahindura ibipapuro. Nta bandi yariko aravuga, ni bamwe mu bihangange bafise amafaranga y'umurengera. Perezida aja ku butegetsi yavuze ko umutegetsi wese ategerezwa kwerekana amatungo yiwe imbere yuko aja mu mabanga, ariko nanone ivyo bikaba biri no mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Mu nyuma yaciye yivuguruza avuga ko basanze abategetsi harimwo abafise amatungo badashobora guharura no mu ndwi zibiri. Abo bose rero bakaba ari bamwe mu bihangange Perezida yariko aravuga, ariko benshi bavuze ko aribo bamuteye ubwoba. Mbere Bunyoni yari akiri mu mabanga akavuga ko ari we yaciye afuta iyo ngingo. Ivyo vyose n'ibindi bitandukanye ntahandi muraja murabikurikirane kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu. Wewe ufyonda kuri subscribe maze umunota ku yundi turaje turagushikiriza amakuru atandukanye aba ariko aravugwa.